Ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse umwe wese bivanye n'ahatumbere birumvikana neza ko mutaba muri mu bibanza bimwe ico bituma ntanga mwiriwe canke mwaramutse n'umunezero udasanzwe kongera guhura namwe kuri uno munsi n'umunezero udasanzwe kongera kuganira namwe mwumve neza yuko mba ndabiryoherewe kandi binryohera cane misi yose mba numva neza yuko guhura namwe kuganira namwe ari ibintu novuga nti n'ivy'amateka muri rusange. Amazina yanje nkaba nitwa Apollinaire Nikampaye, chaîne yanje ikaba yitwa Apo Business. Ni chaîne ncishako ibintu bitandukanye, haba ivyo kwiteza imbere, haba ama video yo gutera intege, motivation, entrepreneuria, ibintu bitandukanye, imibano, social, ibintu nk'ivyo nivyo tuba tuganira ko muravyumva neza. Mwumve neza rero kuno munsi ari umunezero udasanzwe mu kiganiro tugiye kuganira namwe, aho ngiye gusanga namwe video idasanzwe. Karibu cyane mu kanya muyumvirize neza. Kuno munsi uri hejuru tugiye kuganira ku kintu kimwe. Reka mara kivuge mu kinyamazuru no mu kirundi azaho kivuga, ariko abasanzwe bumva igifaransa nyine muraza kuvyumva. Fais-toi une priorité. Fais-toi une priorité ma sœur, mon frère. Fais-toi une priorité. Ndabisubiyemwo. Ishira imbere ya vyose. Simvuze ngo ni wikunde, ariko ishira imbere ya vyose. Nta muntu numwe gusumba kuri iyi si, nta n'ukwiye gushira imbere atari we wenyene, kubera kuri iyi si ntawe musa, nta photocopy. Umunezero n'uwi wawe, ugize ingorane kenshi uzigize wenyene, naho wovuga uti iyo ngize ingorane aba naka bagize ingorane ntibisa. Ugize ingorane uri umwe, uryohewe kenshi uri umwe, kuko niwe uvyumva neza, ubabaye niwe uvyumva neza. Ariko ishire au centre de tout. Nta muntu numwe ari imbere yiwawe. Bisaba ko wiryohera ni wiryohere, bisaba yuko utembera n'utembera, ariko bisaba yuko ukoresha amafaranga yawe mu buryo bw'ivyifuza, atarumwa guhaye iteko ngo yakoresha uku. Biba ari ibintu vy'amateka cane. Hari abantu usanga tubayeho, ugasanga ubayeho nyene mu buzima atari gwawe, ugasanga uri oblige yo gukora amasharge atandukanye, ugasanga abantu barakuremereje ikintu novuga emotionnellement. Ugasanga n'abantu bakubara ati udatanze amafaranga ya ratio, udatanze amafaranga y'impuzu, udatanze amafaranga ya déplacement, udatanze amafaranga ya hazoca habiki. Bagutega umutego ufatiye ku maranga mutima. Ushaka uri nko mu rukundo nk'akarorero, kana bakaroro korosha. Ushaka uri nko mu rukundo ugasanga umukundanye yagushizeho novuga igitsure, kagati nimba tazatanze amafaranga yo kumugurira ipantaro, yo kumugurira jipo, yo kumugurira ikanzu, yo kugura iki, yo kumugurira ibitandukanye, ngo hazoca ibi. Ugaca usanga ubayeho uremerewe, ubayeho ubuzima atari gwawe, kubera kuvuga uti umunsi ntazokora bino bintu hazoca habiki. Urumva neza yuko ubayeho ubuzima atari gwawe muri rusange, ubayeho ubabaye. Urose amafaranga ucuvuga uteka ndayabike nzokora ishaka, ntagikora hazoca ibi. Mon cher ami, suzuma neza ko ubuzima bwiwawe atari bwiwawe, naho wumve neza yuko uzo kumufisa ingorane. Ugasanga aho uja uri oblige yo kuhavuga, aho uja uri oblige yo kubisigura neza. Nimba utavuze uri oblige yo kuvuga impamvu utavuze, ibintu vyinshi. Ugasanga ubayeho nyene mu buzima buremereye. Ico no kubara nti gerageza ubeho, suzuma neza by'ukuri, baho neza ari wewe nyene. Nta kintu kubabaje nko kubaho ugasanga ukubayeho si wewe, ubayeho nyene kubera kuvuga uti ntakora bino bintu nzohura n'ingorane, ntabakora bino bintu bizogenda ukunuko. Fais-toi une priorité. Nta muntu numwe gusumba kuri iyi si, nta photocopy yawe ihari, ni wewe nyene uri umwe. Kora ico ubona umutima wawe unezererewe, ivyo umutima wawe utuntuye bivemwo, nta bizogushikana. None mbega uwo gushira kwico gitsure akakuremera bizorangirira he? Reka gukora ikintu uvuga uti ntagikora hazoca habibi.
ibintu vyose bifatiye ku bindi bintu bica biba vy'ingaruka mbi mu gihe utadepanshije, mu gihe utavuze, mu gihe bitagenze gute, bihebe wibereho nyine uko wawe, wumve neza yuko kubaye hari ku mutima wawe vyifuza, ntubeho kubera kugira ngo abandi bantu banaka inshuti y'abagenzi, aho mukundana, aho munywana, aho mutemberana kugira baryoherwa. Reka gukora ibintu kugira ngo banaka baryoherwa, bande baryoherwa ni wewe. Kora ikintu uvuga uti jewe umutima wanje uraryohewe, ndabikoze uko ndumva neza, merewe neza, ndumva umutima wanje ufise amahoro. Mu gihe atari aho naho washobora kubisezera kandi nta kabuza kandi bikagenda neza cane. Fais-toi une priorité. Nta muntu n'umwe agusumba kuri iyi si, ishire au centre de tout. Bisaba kuryoherwa ryoherwa, bisaba kutembera tembera, bisaba ko wambara mbara, bisaba ko ushaka kihereze, atawundi muntu n'umwe akuremereye ngo ni wakora iki ngo haca habiki. Mon cher ami, fais-toi une priorité. Ndabashimiye cyane kuba mwabanye nanje muri no video. Ndabizi neza yuko muba munteze yompi, kandi nanje n'umunezero udasanzwe kubanganira namwe, kuba nsangira namwe ivyumviro bitandukanye. Nibaza yuko niwamara kumva ino video, wewe wumvise ino video, ugiye kwishira au centre de tout, ugiye kwishira imbere, ugiye gukora ibintu umutima uryoherewe, ugiye gukora ivyo wumva neza yuko ufise amahoro, ariko utagiye gukora ibintu kugira ngo banaka baryohe, kugira ngo uryohere abandi bantu, uzobaryohera kugeza ryari. Igihe utabaryoheye hazoca habiki. Nibaza ko guhera no mwanya nimba warumeze uko, ugiye gufata ingingo. Fais-toi une priorité mon cher ami. Tuzosubira naho utaha mwakoze gose.